bimugarukako sivyo. Muga urabona neza ko vuba hashobora kuvyuka ikintu sivyo, kuvyuka ikintu nk'ikiroberi kiza kugwanya inde President Kagame rero ari mu mazi abira sivyo. Burya umuzungu atagikukeneye siwe yizira aremvestisa mu kiroberi kikakugwanya. Mbega tuvuge ko ikiroberi gishasha coba kigomba kivuke kigwanya ubutegetsi bwa Kagame? Yego birashoboka sivyo, yego birashoboka. Ashobora kuba ari ikiroberi gishasha kigiye kuvuka kigwanya President Kagame kandi gishigikiwe n'abanyamerika, kuko abanyamerika bamaze kugaragaza ko Kagame akazi kabo yagakoze nabi. Ibi biragaragara bene wacu, biragaragara akazi bamuhaye yagakoze nabi. Na niyo mpamvu ubona hatanguye kuba imibonano, hatanguye kuzara arugurura sivyo, atanguye kugururira abantu bagwanya Kagame kumugaragara sivyo. Ibi mu myaka 30 iheze ntivyaba, nasubiye abantu badukurikirana mushobora kuba mubizi kuturusha, ariko mu myaka 30 irangiye ibi bintu ntivyabaho yaho abantu President w'u Rwanda yagiriza ko bakoze genocide, yaho bashobora kwicarana na President wa Amerika. Ibire niki bisiguye ikintu kinini. Hari umuntu w'umunyarwanda ari mu buhungiro w'umumama araho yigeze kuvuga nti aburya ibi bintu Kagame akazobisohokamwe amahoro. Abanyarwanda bose mwahunze abo twintera hamwe muzoce mwishikana kwa Kagame mufukame, kuko azoba yagize ente yabarangije. Muzoce mwishikana kabisa mu muyoboke sivyo. Mugabo abantu babona ibintu kure, ibintu uriko biraje, sinabaza ko bintu Kagame azobisohokamo amahoro. Kagame ivyo bisa n'ivyarangiye, Kagame vyiwe bisa nibiri ku musozo bene data. Burya amaraso arahuma, burya amaraso ni ikintu kibi, ndabibonye ubunyene. Imana ubundi ntikunda, ubundi Imana irakaye ibintu vy'Imana ntivyihuta, ibintu biri kubera bakuri Kagame na kwa kuntu asuzugura Imana. Novuga ko birimo agasuzuguro k'Imana karimo. Burya Imana ibyawe bigenda buhoro buhoro, byo ntivyiruka, ivy'Imana bigenda buhoro buhoro. Mugabo bikaba igihe n'isaha bikaba harageze yaho umukongomani yo kwihutsa. Bakongomani mudukurikirana, bakongomani mutwumva, harageze yaho mwo kwiruhutsa. Imana irabatabaye, Imana yarabumvise amaborogo yanyu, muje ngaho muje mujyame, mugiye gutabagwa vuba bwangu. Twaravuze mu misera ati ino ntambara ashaka kuyitangura ugasanga ahereye iwawe. Twaravuze kera ati ino ntambara ishobora kurangirira Kigali. Nani muri ko murabibona guha umubonano abantu batavugwa rumwe na leta ya Kagame, na leta y'u Rwanda, na leta ya Kigali. Ibi byerekana ko ari kiroberi directement kije mu Rwanda cyane. Mwebwe mwese mudukurikirana haba mu Burundi, hanze y'u Burundi, turabaye mwaramutse namwiriwe, biravana umwe wese naho bereye. Nizere ko mumeze neza, twe turameze neza cyane bantu b'Imana. Twe tubakumbuye igihe cyari kirekire, turiko turayaga namwe, tutariko turasasangura hamwe na mwebwe. Nizere ko mumeze neza, twe twafatiriwe kanya kare katugoye, ariko nizere ko twongeye kugaruka. Tubakumbuye, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nizere ko mumeze neza, umukristo umumizirima mwese mumeze neza cyane. So tukumba turangiza umwaka, nongeye kubipfuriza umwaka mushasha na Noheli nziza. Nibaza ko muzobijya mumeze neza cyane, batameze neza namwe mubandanye musenga Imana, kumbure bizogenda gute, bizogenda neza cyane. Uyu munsi ndaje ngaho kugira ngo dusangire ino nkuru canke tuyisangurire hamwe ku kuntu President wa Amerika Donald Trump yemeye guha umubonano abaopoza ba Kagame, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndavuga abo President Paul Kagame yahora yagiriza ko aribo bakoze genocide mu Rwanda y'abatutsi.
Donald Trump yemeye kubaha umubonano. Ibi rero bisigura iki? Ibi bivuze iki muri politiki? Ni ikintu ngo manze dusangurire hamwe kugira ngo turabe aha ibi nabiriya kugira turabe ko ibyinyegeje inyuma y'ibi bintu y'umubonano Donald Trump yoba yemereye abatavuga rumwe n'intera hamwe. Ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina reka nongere ndabaramutse ndabipfurize umwaka mushasha nongera shimira wewe ushobora kuraba kino kiganiro kuva ku ntango kugera ku herezo n'iby'agaciro turabakunda cyane mubona yimudushigikira kuko burya nta gutamba wirorera iyo uri kuratamba wirorera uhitamo kugirane kubivamo. So reka twinjire mu kiganiro nyezina tuvuge sije uno munsi kubera iki Donald Trump yoba yemereye guha umubonano abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Ndavuga intera hamwe josuri intera hamwe haraheze imyaka irenga 30 gato abantu batavuga rumwe na president Paul Kagame abiyita intera hamwe. Iyo mudahuje ivyumviro birazwi neza ko bakwita intera hamwe, bakwita ibifobaga ibintu zenya ibigarashi, bafise amazina menshi bita abantu batabavuga batababona ibintu kumwe. Rero murazi neza ko President Paul Kagame ikintu ca mbere yakoresheje cyane muri kahise ni genocide vraiment yarabyaje umusaruro bite n'ubwoba kugeza yaho iba resite ikomeye cyane. Ibi nama ndabivuga mu myaka 30 iheze ugerageje gusa n'ugomba gufuvya niko bavuga gufuvya genocide waba uri umwansi w'u Rwanda biteye ubwoba. Murazi ko hariho abantu benshi bagiye barakugwa mu bihugu bitandukanye Rusesabagina bande bagiye barakugwa mu bihugu bitandukanye babazana mu gihugu cy'u Rwanda n'amakungu bwabo yabazana bivanye nuko baba bagirizwa ikintu cyitwa genocide. Murazi neza genocide ko Kagame yayibyaza umusaruro mu gihugu cya Kongo mu kugenda avuga ko agiye kurondera intera hamwe zasize zikoze genocide mu Rwanda. Ibyo byose ni bintu mu myaka 30 iheze President Paul Kagame yagerageza kubyaza umusaruro kandi murabona ko neza byagizene byamuhiriye. Donald Trump amaze iminsi yerekana ko atari kumwe n'u Rwanda nubwo benshi babona ko mengo yo bari kirira habiri. Ariko jewe siko ndabifata kubera ko genda tahura neza ko muri politike nta mugenzi yamaho nta n'inshuti yamaho nta n'umwansi yamaho. C'est ça la politique. Kubona Trump ari karagerageza kwiyama Kagame cyangwa karagerageza gufatira kumera kwereka makungu ko atakiri kumwe na Kagame ntibisigura ko Kagame yo bari President Donald Trump yo bari kirira habiri. Oya, ibi bisigura ko ahubwo mission cyangwa akazi bahaye Kagame kuba katabashimishije ko uko yagakunze. Sivyo? Hareze imyaka 30 mwibuke neza mu myaka iheze ukuntu bakuye mu butu ukuntu bakuye Kabira pere. Sivyo? Hakaza ufise wewe birazwi neza Kabira ko yari unani Kabira fisi birazi ko yakorana n'u Rwanda birazi ko ari umunyarwanda. Ibyo birazwi murabe ukuntu yageragira resite mu kazi bari bamuhaye. Sivyo? Ni bintu vyaba ukabona neza ko na Amerika itagiye kugira nti ko byaparesamo cyaye kubigaragaramwe. Ariko kuyincuro novuga ko President Tshisekedi yabereye umutima ubi cyane President Paul Kagame. Mu bisanzwe Tshisekedi ibintu akoze President Paul Kagame nawe nyene bwiwe ntiyarabyiteze ko yo bikora cyangwa bimukorera. Muri buka mu minsi yahera avuga ko ari president yahora twara amapiza muri Belgique yamufata nk'umuntu aho yavuga ati ngo ibintu bivyimbye ngo bipungo nk'ibipurizo ngo ushaka kubifyonduka ngo bigaturika n'amajambo President Paul Kagame ubwiwe yagiye aravuga cyangwa yagiye aragaragaza yerekana ukuntu yagiye asuzugura President Tshisekedi wa Kongo. Rero
novuga ko ibintu Tshisekedi akoreye Kagame nibaza ko na Kagame aravuga ati je vraiment narahuye mu president nubwo adashobora kuja muri public ngo abivuge mugabo aremeza neza ko muri we arazi neza ko Tshisekedi yamubereye ikintu kibi cyane mubereye ikintu kibi cyane mu misi yahera murabona kuntu igisirikare cy'u Rwanda cyari supported cyane igisirikare cy'u Rwanda cyari gifashitwe cyane murabona ukuntu cyagiye kirigarura uturere ahana hariya Tshisekedi yihorera bakavuga ati burya rero abagabo bagarukira Kinshasa acakoresha ikintu bitwa diplomasi niyo Tshisekedi yatumye asinda president inde Paul Kagame sivyo iyi nama rero nako ndagerageza kubasigurira ndakwereke ukuntu mu myaka 30 ishize president Paul Kagame yagiye aravyaza umusaruro icyo bita genocide yagiye arakibyaza umusaruro bikomeye aho ata muntu numwe yashobora kwitura makungu aho ugerageje kwitura makungu Kagame ahubwo yacavuga ati mumfatire uwo ni wa muntu yasiga koze genocide yo ni turufu yakoresheje cyane ni karata yakinye kenshi kandi byagiye biramuhira ariko kwino ncuro muri ko murabona neza ukuntu biriko biramuhindukana biramutekuruka sivyo Donald Trump amaze kwerekana ko uyu mwanya ari kumwe na Tshisekedi murazi neza ko Kongo iheruka kugiranira amasezerano y'ibya gisirikare nkuko ku Burundi bwagiranye amasezerano na Kongo y'ibya gisirikare ko bategereza kugenda kuzana amahoro n'umutekano igisirikare ca Amerika umva bagize amasezerano yo gukorera hamwe mu bya gisirikare na Amerika ico ni kindi kintu kikwereka neza ko Kagame bari ko baragerageza kumwegeza kumwegeza inyuma umuzungu ashobora kukununuza akakununuza akakujya amaze kuguhaga akaca gucira kujya kwimbombo kwibazoka ijojo niko rero Kagame umuzungu yamugize ahandi hantu Kagame yagirira risite mu myaka yahera Kagame bugiye yadirinze n'aba ba mafia bo kuri Joe Biden agitwara yarashoboye kuganira araganira n'aba bakora aba boss ba Facebook aba Elon Musk araganira babuza tunga sivyo nibo badiringa na Kagame sivyo baje nabo bafise ijambo rikomeye muri leta bari bafise ijambo rikomeye muri leta ya Joe Biden bitandukanye na President Trump ahantu hose ariko agerageza kuzana amahoro muri Ukraine nabonye naravyivugiye ati twe twarazanye amahoro nivyo bintu azaravuga twazanye amahoro muri Ukraine turahuza abantu twarazanye amahoro muri Gaza twarazanye amahoro hatandukanye nta kuntu numwe intamba amahoro yo muri Kongo yo munanira ntibibaho nta kuntu nakumwe amahoro kuzana amahoro muri Kongo President Tshisekedi byo munanira sivyo turetse amaprofi ntuzenya Trump n'umuntu w'amahoro sivyo Trump n'umuntu n'umugambwe avamwo ujya wa republike bakunda amahoro sivyo niyo mpamvu ubona uyu mubonano waba bagabo ndavuga bakayumba Nyamwasa bande abajariki Habyarimana ibinyamakuru byo mu Rwanda byagumye bimugarukako jariki bimugarukako sivyo muga urabona neza ko vuba hashobora kuvyuka ikintu sivyo kuvyuka ikintu nk'ikiroberi kiza kugwanya inde President Kagame rero ari mu mazi abira sivyo burya umuzungu atagikukeneye siwe yizira aremvestisa mu kiroberi kikakugwanya mbega tuvuge ko ikiroberi gishasha coba kigomba kivuke kigwanya ubutegetsi bwa Kagame yego birashoboka sivyo yego birashoboka ashobora kuba ari kiroberi gishasha kigiye kuvuka kigwanya President Kagame kandi gishigikiwe n'abanyamerika kuko abanyamerika bamaze kugaragaza ko Kagame akazi kabo yagakoze nabi ibi biragaragara bene wacu biragaragara akazi bamuhaye yagakoze nabi na niyo mpamvu ubona hatanguye kuba imibonano hatanguye kuzara arugurura sivyo
atanguye kugururira abantu bagwanya Kagame ku mugaragaro. Sivyo ibi mu myaka 30 iheze ntivyaba nasubiye abantu badukurikirana mushobora kuba mubizi kuturusha ariko mu myaka 30 irangiye ibi bintu ntivyabaho yaho abantu president w'u Rwanda yagiriza ko bakoze genocide yaho bashobora kwicarana na president wa Amerika. Ibira niki bisiguye ikintu kinini. Hari umuntu w'umunyarwanda ari mu buhungiro w'umumama araho yigeze kuvuga nti aburya ibi bintu Kagame akazobisohokamwe amahoro. Abanyarwanda bose mwahunze abo twintera hamwe muzoce mwishikana kwa Kagame mufukame kuko azoba yagize ente yabarangije. Muzoce mwishikana kabisa mu muyoboke. Sivyo? Mugabo abantu babona ibintu kure. Ibintu uriko biraje. Sinebaza ko bintu bikagama azobisohokamwe amahoro. Kagame ivyo bisa n'ivyarangiye. Kagame vyiwe bisa nibiri ku musozo bene data. Burya amaraso arahuma, burya amaraso ni ikintu kibi. Ndabibonye ubunyene. Imana ubundi ntikunda, ubundi Imana irakaye. Ibintu vy'Imana ntivyihuta. Ibintu biri kubera bakuri Kagame. Na kwa kuntu asuzugura Imana novuga ko birimo. Agasuzuguro k'Imana karimo. Burya Imana ibyawe bigenda buhoro buhoro. Byo ntivyiruka. Ivy'Imana bigenda buhoro buhoro. Mugabo bikaba igihe n'isaha bikaba. Harageze yaho umukongomani yo kwihuza. Bakongomani mudukurikirana, bakongomani mutwumva. Harageze yaho mwo kwiruhutsa. Imana irabatabaye. Imana yarabumvise amaborogo yanyu. Muje ngaho mujye mujyame mugiye gutabagwa vuba bwango. Twaravuze mu misera ati ino ntambara ashaka kuyitangura ugasanga dahereye iwawe. Twaravuze kera ati ino ntambara ishobora kurangirira Kigali. Nene muri ko murabibona guha umubonano abantu batavugwa rumwe na leta ya Kagame na leta y'u Rwanda, leta ya Kigali. Ibi byerekana ko ari kirobere directement kije mu Rwanda. Kandi kirori kizoba kifashijwe n'ibihugu byinshi kuko tumaze kubona ko u Rwanda rufise abansi benshi. Nibyo James Kabare bigira kuvuga. U Rwanda rumaze kugaragara ko rufise abansi benshi kabisa, benshi baje. Turabivuga mukatugwanya mukadutuka ariko mumenye ko nyambura umunyarwanda uri kurankurikirana, nyambura wa hehe, menya ko u Rwanda rusiga rufise abansi benshi. Ama miliyoni y'abantu bafuye muri Kongo ni menshi, ajya marira Imana irayumva, ajya maborogo. Ibintu bibabaza twebwe ntivyereka kubabaza n'Imana. Ibi rero ni ibintu ntamye mvuga tubugino ntambara izorangirira Kigali. Murabona neza ko biriko biraba. Murabona neza ko muri kubona nabiraba. Murabona ko muri RPF Inkotanyi hari ukuntu mwarabonye guhindagurika kw'inzego kwa RPF Inkotanyi. Iki ni kiganiro tuzobakorera kiramvuye kugira ngo tuvuge ati kubera iki hahindutse iki bwa bwoko bwahora bucinyizwa ubu nibwo yashize imbere. Ni ibintu bigaragara neza ko umva niho gusaba uwo wimye. Sivyo ubu Kagame ariko akoresha icakintu ati gusaba uwo nimye. Muko murabona kuntu babandanya bahunga muri RPF Inkotanyi, babandanya bahunga ba ministre iki. Sivyo ya dictature ya Kagame kwa kuta mushigikira muca mu babansi bavyanse kuko hari abantu babona kure, bakabona iyo abantu iyo ibintu biriko biraje. Ni nayo mpamvu kugira ngo ntuzobabare canke ngo umererwe nabi, niyo mpamvu ubona batangura gusokora karingi bakagenda niko bivuze kenshi. Tuko turavuga ngaha abanyarwanda badusanga imbokte bakatwandikira badutuka bakavuga ngo biki ndi kwa ngo no ntitwe gutwanga u Rwanda bene wacu. Turiko tuvuga uburongozi bubi mufise. Nuko murabibona haheze imyaka 30 RPF Inkotanyi idatwagwa n'umuhutu. None ntiyamuhishizeho. Nibi bisigura iki? Ibi tuzobikora kuganiro kirekire. Ndiko ndagerageza kuvuga ko ibintu kuri Kagame byamaze kuba nabi. Ubundi urakora inabi hanyuma bikagaragara. Kandi ukuri cyangwa ineza niyo yamitsinda. Ineza yamigaragara.
mu gihe canyacu sivyo turabifurije abanyarwanda kuzobaho ibihe byiza mugabo tanke mugifise uburongozi bubi mumenye ko ikiroberi vuba kije kiroberi vuba kiraje kandi kiri supported sivyo kandi kiri supported turabivuze ubutegetsi bwo mu Rwanda bwisubireko atari uko naho hazoba ndabivuze so ikiganiro nico mubandanye mugira subscribe batagira subscribe mu bikore kugira ngo tugume tubashikanaho amakuru avugwa na hari na cyane ko mu biganiro twebwe dukora tuba dutanga n'impanuro kugira ngo bikebuke uburongozi bubi bwikebuke bw'Kigali kuko biramaze kugaragara ko uburongozi bw'Ikigali bwubakiye kugwanko ishari iki sivyo iyo umaze kugira ishari ntubushaka ko umubanyi wawe atera imbere iyo umaze kugira ishari ntubushaka ko umubanyi wawe yiyubaka niyo ubona misi yose bama bifuza kudurumbanya mu Burundi bama bifuza kudurumbanya muri Kongo ayifuza kudurumbanya muri Tanzania iyo ni shari no kudashaka ko mugenzi wawe atera imbere bikaca byubakira ku kuntu Afrika iriko irasamburwa n'igihugu cy'u Rwanda Afrika iriko igihugu cy'u Rwanda cyamaze kuba nk'ikintu gikorera abazungu cyamaze kuba nk'ikintu kidashaka kuyubaka ubwacu cyamaze kubona kumengo u Rwanda rwamaze kubona kumenga ata abazungu u Rwanda ntigobaho pourquoi bizokumuka gushika ryari ifo mwikebuke abanyarwanda turabakunda cyane bye bye